Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi Yesu yabariye abayahudi ati, ninaba ari jewe nishingira intahe, ingingo yanje si y'ukuri. Hari uwundi anshingira intahe, kandi ndazi ko n'ingingo anshingira ari y'ukuri. Mwaratumye abatahe kwa Yohani, araheza arashingira ingingo ukuri. Nuko mbabaye ingingo ishinzwe n'umuntu, ariko mvuze ntyo ngo mukire. Yohani yari urumuri rwaka rukabonesha, kandi mwishakiye kunezerwa akanya gusa n'umuco wiwe. Jeho ndi n'ingingo iruta iya Yohani. Ni ibikorwa data yantumye gukora. Ivyo bikorwa nyene nkora biremeza ko ari data yantumye. Bisubiye, data yantumye yaranshingiye ingingo. Yamara ntimwigeze mwumva ijwi ryiwe, ntimwigera mubona amaso yiwe. Vyongeye, ijambo ryiwe ntirihangamye muri mwebwe, ko mutemera uwo yatumye. Musomana ubwira ivyanditswe, kuko mwizeye kubisangamo ubuzima budahera. Nivyo nyene binshingira ingingo. Namwebwe ntimushaka kunyegera ngo muronke ubuzima. Sishaka kuninahazwa n'abantu, ariko mwebwe ndazi ntimufise urukundo rw'Imana muri mwebwe. Natumwe na data, none ntimunyakira. Hagize uwiraritse we, mwomwakira. Mushobora mute kwemera mwebwe nyene, kandi mwihayanira ntimukurikirane ikuzo riva ku Mana yonsa. Ntimugire ngo nije nzobarega kuri data, ubarega ni Musa we mwizeye. Kuko iyo muba mwemera Musa, mwonyemeye nanje, kuko ari jewe yanditseko. Naho nimutamwemera ivyanditswe nawe, mwokwemera mute amajambo yanje? Tushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye mwese, nkuko natanguye ndabivuga, turi muri rwa rugendo rwo kwitegurira guhimbaza umunsi mukuru uhambaye cyane, umunsi mukuru w'icungurwa ryacu, Pasika y'Umukama. N'urugendo rero ruduha akaryo ko gusubira inyuma, tugasubira muri twebwe, tukaraba vy'ukuri ko tubibereye kwinjira muri iryo zuka duhamagariwe n'Umukama. Tutabibereye rero tukaca turonka akaryo muri kino gihe ko kwisubirako, ko kwisuzuma. Mu nkundire rero tumurikiwe n'ibi bisomo vyose, tuzirikana ibintu bitatu twokongerako ku vyo umwe wese yamara zirikana n'ivyo dutumirirwa muri kino gihe, kugira vyongere bimufashe kwitegurira guhimbaza neza kuzukana n'Umukama. Icambere, turumvise ibi tuyagiwe muri iki gisomwa c'igitabo c'Ihunguka. Musa ariko aragenda amurikira iki gihugu c'Isirayeli. Murabizi kuva mu ntango aho bagiye baraca, ivyo bagiye barahura navyo, ariko Musa akababera umuco ubashikanira uwo muco w'Imana, kugira ngo bashobore kuronka intege n'ingoga zobatuma batarambirwa, kugira bashobore kwinjira mu gihugu c'isezerano Umukama yari yarabatoreye. Ariko murumvise Musa agiye kubonana n'Imana
ku musozi wa Sinayi. Murumva y'iki gihugu casigayemwo caribagiye ivy'Imana yari imaze kubagirira mu kubiyereka, baribagira urugendo yari imaze kubajabukanamo rwose, baribagira ko Imana yari kumwe nabo kandi ko Imana ariyo yari kwirabamurikira. Baranyaruka kurambirwa rero, kuko bobo bashaka ibintu binyaruka, murabizi, batewe n'inzara, babuze ico bafungura, babonye abanyamisiri bariko barabakurikira, baca banyaruka kurogota, bakidogera Imana, bidogera Musa. N'ubu rero Musa ntibamubonye hafi, bidogeye Imana, niko kurambirwa baca bafatiye intumbero yo gira ico basubirira mu kiringo c'Imana kugira bashobore kucambaza. Vyukuri aba baribagiye urukundo Imana yari yarabakunze, baribagiye, barabuze kwihangana, barabuze uko kwemera kw'Imana naho itaboneka mu kanya umuntu ayikenereye, ariko ibiri kumwe nawe imuherekeza mu vy'abarimo byose. Natwe rero nuko muri kino gihe twosaba iyo nema yo kwihangana, gutyo tuzi ko Imana ibiri kumwe natwe, biri kuragenda natwe. Hari igihe rero twebwe abantu tuba dufise ivyo twifuza ko biranguka n'ingoga mu buzima bwacu, canke twasavye umukama tukabona ntibirangutse n'ingoga, tukaca dutangura kurogota, tukabura kwihangana, tukibagira ko Imana yari kumwe natwe, tukibagira mbere ko ariyo yaturemye, tukaca dutangura rero kwiyumvira kumenya hari ikindi kintu kinyaruka twogenda twazambira kugira turonke n'ingoga ico twihuta, ico twifuza kandi cihuta. Ni naho rero kenshi dusanga twabaye nk'aba banyisirayeli, gasanga twarondeye izindi mana ahandi hatari Imana ikiza, tukaca rero dutangura gukoresha ibishusho bisubirira Imana mu buzima bwacu, kandi ugadusanga turiko turabisenga. Naho rero muri iki kiringo umwe wese yoraba igihe yumva yarambiwe, mbega hari iyindi Mana wumva uhurumbira gusumbaho kwazambira iyo Mana utabona ubwo nyene, ariko ibiri kumwe nawe, irondera uko kwemera kugaragaza kuyizigiye, kuyishimiye. Sinzi muri twebwe turi ngaha ko hari uwo wundi yoba afise ikintu yoba yakoresheje yumva ko kimuha ububasha gusumba Imana yemera. Naho rero ho kuzirikana muri kino gihe, mbega igishushanyo gishobora kuza mu kiringo c'Imana yanje nigiki mu buzima bwanje? Nigiki subiriza mu gihe mbonye ivyo nsavye bitanyarutse kuranguka mu buzima bwanje? Coba kiriho? Naho rero umuyozirikana, mbega igishushanyo mfise muri jewe nica? Ico rero nico heza ugasaba imbabazi iti Mukama naraguhemukiye. Naha twumvise rero ishavu ry'Imana rimaze kuvyuka, Musa kubera yari yamaze kuzura urwo rukundo rw'Imana, kandi yaratahura ko igihugu bari kumwe gifise amagara make, nico gituma yaguma acambariza. N'ubu ishavu ry'Imana rimaze kuvyuka, Musa uwo mutima w'impuhwe n'ikigongo wamwuzuye, yumva ico yatorewe kwambariza ico gihugu c'Imana, nubwo nyene yo kirangura. Ni naho rero yaciye atakambira Imana ati Ibuka Mana yacu ivyo umaze gukorera iki gihugu, ibuka iyo wagikuye, ibuka ivyo umaze kugikorera kirengana cose, none ivyo vyose urabifuse vy'ukuri, ugomba utikiza iki gihugu cacu. Rabo vyuri mpuwe n'ikigongwe. Ariko turumvise kuri iki gisabisho Musa ahereje Imana ko cakiriwe, kuko carimo umutima wemera ko Imana vy'ukuri yishura kandi igira ishavu mu gihe gitoyi, hama igaheza ikagira ikigongwe. Niki gisabisho rero dutumiriwe muri kino kiringo co kwihereza umukama ku bwacu, hama kurengukira abo bose bataronka akaryo ko kurenguka imbere y'Imana kugira ngo bashobore kwisabira. Uno munsi muri iki gihe ca none hariho ibicumuro vyinshi bikorwa mbere vy'indengera kamere,
n'ababikora batibuka ko Imana iriho, ariko twebwe kugira dukirurutse ubwo iryo shavu ry'Imana duheza tukababera mu ngoro tukabasabira. Hari umwe wese umwe ashobora kuba yaramuhereje igisabisho, naho rero tuca tuzirikana akamaro ko kubera mu ngoro abandi, les intercesseurs. Twebwe nivyo duhamagarira rero nk'umuryango w'abemera, nk'abamenye iryo zina rya Yesu, nivyo duhamagariwe kubera mu ngoro abo bose bafise ibibazo bitandukanye, abo bose tuzi bakora ibidakorwa bituma imigisha Imana yateguriye abantu bashobora kuyihomba, kubera ivyo birengera agateka k'umuntu bikorwa haba mu bihugu bitandukanye canke bikorwa n'abantu batandukanye. Nivyo rero duhamagariwe kurengukana tugatakambira Umukama, girira ikigongwe kino gihugu. Mukama, twibukane imbabazi ugirire igihugu cawe, nihizaburi twumvise. Naho rero dutumiriwe muri kino gihe kongera kubandanya dutakambira Umukama, tumuhereza abo tuzi, ivyo tuzi, eka nivyo tuzi bikorwa nabo bose biyobagiza izina ry'Imana. Twebwe turahiriwe rero, twararonse Musa, twebwe igihugu c'isezerano rishasha, twararose Musa mushasha atwambariza niki twumvise muri iyi nkuru nziza. Uwo nawo ni Yesu Kristo yemeye akitanga kugira acungure, nk'uko Musa yitangira kino gihugu akemera agatukwa, akemera karuha. N'ubu rero Yesu yagaragaye muri Musa, aremera aritanga kugira yitangire zina muntu wese, yitangire zina kiremwa muntu wese kugira kibere mu ngoro acambarize kwa Data. Araheza aragorora amaboko twese, araducungura naho tutari tubibereye, naho benshi twigenza nk'aba bantu bo muri iki gihe biri sezerano rya kera, iki gihugu c'Isirayeli. Twebwe Yesu araheza aratwambariza ico kigongo c'Imana, gutyo turaronka ubuzima. Rero ikimuranga uyaducunguye ni ibintu byinshi twumvise twasomeye muri iyi nkuru nziza, ariko nashaka ngaruke ku bintu bine gusa. Ubwa mbere, uwo oye yaje afise kamere ku buryo atangarizwa n'abantu bose. Ikimuranga twumvise tugitangura, Yesu yabariye Abayahudi, ninabarijewe nishingira intahe ingingo yanje si y'ukuri. Siwe rero ahamagariwe gushingira intahe. Uwo tuzi yamushingiye intahe kandi yamucira inzira ni Yohani Batista. Niwe yavuze ati, uwuje mu nyuma zanje arandusha ububasha, sinkwiye no kuzingurura inkweto ziwe. Yarazi igikorwa ciwe, si Yesu wenyene yarakeneye kuvyivugira. Gutyo ariko aramumenyesha igihugu cari kimwiteganye igishika, cari citeguye kumwakira, aramushingira intahe. N'ubu uye Yesu aravuze ati, Data yantumye wowe ni wanshingira intahe, kuko arazi ingingo ashingira kandi ko ari y'ukuri, kandi arazi igikorwa yantumye ko ndakirangura mu bumwe nawe, kandi iyo ntashingira si je ndayishingira, ni wanshingira intahe kuko azi igikorwa shaka kurangura. Ikindi naco turumvise Yesu avuze ngo ivyanditswe vyose musomana ubwira ivyanditswe kuko bivuga kuri jewe. N'ubu yaje gushitsa ivyari vyarabuwe, ivyari vyaranditswe mu isezerano rya kera, araheza arabirangura muri iri sezerano rishasha. Ivyanditswe rero vyose vyari vyaranditswe vyavuga kuri we, niwe yaje kubishitsa. Ikindi twumvise avuze ngo ibikorwa ndangura nivyo binshingira intahe, ibikorwa ndangura nivyo binshingira intahe. Nashaka tuzirikane ubwa mbere, bavukanyi, turondera imisi yose ko Data ari we yogaragara muri twebwe, aba ari washinga intahe mu kibanza cacu. Ku bikorwa dukora aba ari vyo bidushingira intahe,
sindinde kuvuga ngo shoboye iki, ariko uri kurabikora abantu bose babona ati ujya muntu arashoboye kijya kubera gikorana umutima w'urukundo kugira Imana ininahazwe. Nibi bikorwa rero bidakenewe ko tuvuza induru turiko turabirangura byo vyonyene biheza bikagaragaza urwo rukundo rw'Imana. Ese rero umwe wese vyashinzwe, waba mu muryango, waba warahawe abuserukira, waba warashinzwe igikorwa naka, ese wo birangura utarinze kuvuza induru cyangwa utarinze kwiyerekana mu gukerekanwa ugashingirwa intahe n'ivyo bikorwa ukora kubera bigaragaza urukundo, ukuri, ubutungane muri ivyo bikorwa. Ibisigaye urugori wahejeje kugwambara ntibikenewe no kuvuga, kandi ntibikenewe nk'uko uye Yohani Batista ariwe yashingiye intahe Yezu. Ntibikenewe kuvuga ngo jewe ndumuririmbira Mana, je ndumumenyesha makuru kuri Radio Maria, jewe ndi naka, ariko ukiboneka muri ivyo bikorwa vyo vyonyene abantu baravuga vy'ukuri naka yaratowe n'Imana, yarakunzwe n'Imana vy'ukuri n'umuntu muzima, kwera ivyo ubamwo vyose ubibamwo kugira ugaragaze agashusho k'Imana. Nivyo rero duhamagariwe muri kino gihe umwe wese kuraba aho uri, ivyo washinzwe, ivyo uhamagariwe gukora ubikore kugira hagaragaremo agashusho k'Imana. Ntuhagarare ku bantu kubera ushaka ko bakwemera, ntuhagarare ku bantu kubera ushaka kuboneka, ariko reka abo bantu ahubwo bakuduze bagushire ku mutwe wawe kubera ivyo ubamwo ukuri ari vyo bigushingira intahe. Mukamarera dufashe muri kino kiringo nitwaba muri ivyo dutegereza kugira tuzohinduke kubera twazukanye n'umukama twatoranye ubuzima bushasha. Umukama rero tubisabiranire muri nkuno nkuka ya misa kugira uko kumwihereza n'umutima wacu wose, tumuhereza n'abandi bose duserukira imbere y'Imana, ndetse mu kwemera no kwizigira bishobore gukirurutsa imitima yabo bose bataramumenya, gutyo bashobore kumumenya. Mukama bahezagire, tugire Kristo.